Ndabaramukije cyane bakunzi ba Ntambwe Idahita TV. Amahoro y'Imana n'amagara meza nivyo ndabipfurije mu byanyu no mu banyu aho muherereye. Ndafise amajambo ngomba ko dusangira ari muri citation y'uwitwa Jack Canfield. Uyu Jack Canfield yavuze ngo ne pensez pas à l'échec, pensez aux opportunités que vous risquez de manquer si vous n'essayez pas. Tuyasubiremwo avuga ngo ne pensez pas à l'échec, pensez aux opportunités que vous risquez de manquer si vous n'essayez pas. Aya majambo tuyazanye mu Kirundi avuga ngo ntiwiyumvire cane ku ruhombo ko kuba vyo kunanira ku kuntu bizohava bidacamwo, ariko ngo wiyumvire cane ku kandi karyo ku mahirwe ushobora guhomba hamwe utopima, hamwe utogerageza, hamwe utotera intambwe ngo ukore. Ntiwiyumvire cane ku kunanirwa, ku ruhombo, ku kuntu vyohava bidacamwo ivyo wagomba ukore, ahubwo wiyumvire cane ku mahirwe y'ubuzima ushobora guhomba, ushobora gutakaza hamwe utoba ugizente uhisemwo ahubwo kugira nte gushoreramwo amaguru ngo ukore, hanyuma urabe ingene imiryango yuguruka y'ubuzima. N'aya majambo kandi nibaza ko yumvikana. Aha burya umuntu agaragaje kubitahura neza uca wumva yuko amahirwe y'ubuzima, ama opportunité, akaryo, amageme meza y'ubuzima tuyabona iyo umuntu yemeye kugira nte guhaguruka ngo abone gutangura ikintu kirimwo amahirwe y'ubuzima, ikintu kirimwo novuga ngo inyishu y'ivyo twipfuza kuronka ku bibazo dufise mu buzima bwacu bwa misi yose. Bisaba yuko dukora, bisaba ko dutangura, kuko ikintu hatabayeho kwataka ntushobora kubona ayo mahirwe yinyegeje muri ico kintu. Ico kintu nivyo gishobora kuba kirimwo ubuzima, gishobora kuba kirimwo amahirwe y'ubuzima, gishobora kuba kirimwo inyishu y'ubuzima bwawe, ariko mugabo udahagurutse ngo ukore, udahagurutse ngo utangure, udahagurutse ngo watake, nta kintu na kimwe kijanye n'imiryango yiyugurura ikwereka yuko intsinzi ishoboka woshobora kugira nte, woshobora kubona. Rero ngaha uyu Jack Canfield yavuze ngo ntiwiyumvire cane kuri échec, kukunanirwa, kukuyoberwa, kuguhomba, kukuntu vyohava bidacamwo. Aho usanga umuntu afise umugambi w'ikintu yipfuza gukora, mugabo akamara umwanya muremure yiyumvira ingene bishobora guhomba. Nivyahomba bizoca bigenda gute? Mbega uyu mutahe yeye kano gakoresho ni nagakoresha bino bintu kagaca gapfa, nikahava kiya kakanyiyaka kakameneka, nikahava kavunika, nivyahava bigenda gutya. Ugasanga umwanya muremure uyu muntu awumara mu vyiyumviro vyo kwiyumvira ko bishobora guhomba. Muri ico gihe rero umuntu abagize intango mbi, abagize mauvais départ, kubera yuko abahagurukiye mu vyiyumviro bipfuye, abahagurukiye muri klima mbi, abahagurukiye novuga ngo mu kirere kitarimwo novuga ngo réussite, kitarimwo ugutuma ibintu bikunda, ibintu bishoboka. Ugomba rero yuko ibintu bishoboka, ugomba yuko ibintu bikunda, ntuhagurukira mu vyiyumviro ngo bizogenda gutya, ndagowe nzoyoberwa, ndagowe bizonanira, ndagowe nzohomba, n'abandi barahomvye, mbega ko banaka bagize bikanka bagatinda bakugara, jeho bizogenda gute, naje bizova bigenda uko nyene. Wiremereje ivyo ushobora gutakaza imiryango yari guhava yuguruka y'ubuzima bwawe izananye muri ico kintu wagomba gukora. Rero uya Jack Canfield yavuze ngo ne pensez pas à l'échec, pensez aux opportunités que vous risquez de manquer si vous n'essayez pas.
ntiwiyumvire cyane gose gutakaza umwanya wiyumvira kuri esheke, wiyumvira ko bitazokunda, wiyumvira ko naho ugiye kurima ibyo uzotera bitazomera, ko mama wanje bazobiroga, ko kumbura iwanyu hariho karande, ko kumbura iwanyu ata muntu abikora ngo bikunde, ko iwanyu ata muntu adandaza ngo bicemwo, ko iwanyu ata muntu yiga ngo amenye, ko iwanyu ata muntu agenda hanze, ko iwanyu ata muntu umva ngo ugume wiyumvira iby'amayesheke gusa kumeye ngo nico waremewe guhura naco gusa ico ca esheke. Oyaye ngo ahubwo mara umwanya munini wiyumvira ku ma opportunité ushobora gutakaza, mara umwanya wiyumvira ku karyo keza, ku mahirwe y'ubuzima ushobora gusanga uhomvye hamwe woreka gutangura uyo mugambi. Reka kwiremereza ibyiyumviro bikumvisha neza yuko ibyo bintu bishobora kutazokunda. Reka kwiremereza ibyiyumviro byinshi bikwereka yuko umenga ibyo bintu nta kizovamwo. Oyaye ahubwo yumvire ngo mbega nk'ubu wosanga aya ariyo mahirwe ndonse y'ubuzima, wosanga ariko karyo ndonse. Igihe cyose rero utaratangura, igihe cyose utaragerageza, igihe cyose utarapima ngo urabe ko aho hantu harengana, ntuzopfa umenye yuko aho hantu hashobora kurengana. Kugira ngo umenye ko harengana bisaba yuko uhaguruka ugakora ugapima. None rero nawe urabe wirabishe ko hanyuma uheze urabe yuko uri kurakora inkoro nk'iyo, hanyuma bizokunda bizocamwo mu buzima. Bakunzi b'ikiganiro rero ya cacu cuno munsi kuri Ntambwe Data TV, aya niyo majambo nari mfise uno munsi nagomba gusangira namwe. Nagomba ngurabe neza yuko nawe utoburi ko wiremereza ivyiyumviro byo kubona ngo ntibizokunda, ahubwo uhaguruke watake ukore, wiyumvire cyane ku nyungu, wiyumvire cyane ku ma opportunité ushobora guhomba hamwe wowe udakoze ivyo. Jewe Janvier Imana irambona nari ntamanye namwe rero ndabikebanuye ni agahwane.